Mugira mwumvirize ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, mwumvirize iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi mukunzi washimye guteramana natwe rwaruka musore nkumi ndaguhaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu sanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Turacyari kumwe n'uyu mupasoni Pasikazi adushingira intahe ingene Yesu yamubereye inyishu. Rero Pasikazi muri cagihe wari kuravuga uti maze gukizwa ubuzima bwanje nubwo umushinga ntahe wanje burahindutse. Mwabayeho gute mumaze kwakira Yesu mwese? Tumaze kwakira Yesu twarabayeho neza, ibikorwa byo mu rugo tubifashanya, turabandanya. Nuko rero harabayeho umunezero, ndabona ko Yesu anyishuye. Kuko icyo gihe tutarihana nta gahuzu yangurira, ibikorwa byo mu rugo ntitwabifashanya, ariko tumaze kwihana twese yaranguriye agahuzu. Nabo mu gisagara mvuye kubatizwa bambonye barakanguka, baraza kuraba baravuga ngo ibi bintu ni biki, baratangara. Nanje nyene ndabona ko hari ikintu Yesu yakoze. Hari habaye ikintu abantu batari bamenyereye kubona. Nambara agahuzu gashasha bakabona ko tugendana n'umugenzi, bakabona ko ibikorwa byo mu rugo tubifashanya, bakabona ko ku mugoroba tugorobeza mu rugo, mufasha gugorobeza mu rugo turiko turaganira. Ico gihe hariho n'umuvyuro mu bantu, harashobora kuza abantu baje gutembera, abantu baba papa cyangwa se hakaza abantu baba mama, bahageze tukaganira tugasenga, hanyuma rero bagataha. Hanyuma rero ku buzima turabubamwo dukorera Imana. Mugabo hashize iminsi mike, hoba hari haheze nk'umwaka, acarambwira ngo burya rero ntabwo twoguma twiruka mu bikorwa by'Imana, turakwiye kugabanya, tukaza tuja mu bikorwa umunsi umwe, uwundi munsi tukareka tukaja mu by'iwacu. Sinca ndamwibutsa, uribuka rya jambo nakubarira? Sinakubwiye nti nihana sinzomera nka naka? Wabyibagiye. Urumva ko Satani aratangiye kumwinjiramwo, amubwira ko gukorera Imana dukwiye kugabanya, kugira ngo dukore iby'iwacu byinshi. Kandi icyo gihe twari dufise ibyo turya n'ibyo tunywa n'ibyo twambara, twari tubifise mu rugo, hari hatekanye hameze neza. Ariko rero wewe yiyumviriye arabona ati ibi bintu byo hava biduga bikarushaha, kumbure nkaba umugabo avugangwa. Duhagaritse ibikorwa by'Imana tukaza turakora byinshi by'iwacu. Namubwira ati niwihangane ubyakira uko nyene, wibuke ko ntazosiba kuja ntazosiba gusenga ngo nje mu isoko, ngo nuko twabuze umunyu. Isoko nzoyirima hagati mu ndwi, kuko isoko yarema kuwa gatatu no kuwa Mungu. Isoko nzoyirema hagati mu ndwi, ibyo tuzokena tuzobironka hagati mu ndwi. Mugabo kambwira ko nzosiba gusenga kugira ngo nje mu isoko. Oya, ihangane. Ukambwira ko nzosiba kuja gukorera Imana kugira ngo nirigwe mu byanje, numva bigumye. Hanyuma rero wewe haragera igihe nja gukorera Imana nawe agasiba. Kandi ntashe nkabona ko umugenzi yagenderewe, kumure yakomerekeye mu bikorwa vyiwe. Ubwo buzima turabubamwo, akaja mu murima agataha yakomeretse, yiriwe mu nama z'abadayimoni, shitani yiriwe aramwosha. Bikanashika naho twagera mu rugo twahora dusengera hamwe, agashika agaca yoga agacaja kuryama, yaheza gufungura agacaja kuryama. Ariko nca ndabona ko ari urundi rugamba ninjiyemo. Hanyuma rero harageze igihe ntambara kiratera, ntambara iteye, bene wabo bose baca barabica, acasigara ari wenyene. Sigara ari wenyene, duca turahunga, geze muri Kongo turabayo, tubaho nabi, bimeze nabi nyene, kuko umuntu ari impunzi bibaho nabi. Nta n'ikintu twari twahunganye, kuko gutwara ibintu byari bigoye. Ubwo rero harageze igihe Imana
idutabara turagaruka mu gihugu c'iwacu. Tugarutse tugeze mu gihugu c'iwacu ndantanguye intambara rero. Ndaho njyamye sinziriye acaraza umuntu mu nzozi arampamagara arambwira ati burya rero nukuza usenga 3 ku munsi. Nikanguye numva inzozi nazibagiye, ndumva ko hari ibintu narose ariko ndumva ko navyibagiye. Ico gihe rero yari yaratemye igiteme nkagenda ku kirima ndi jenyene. Satani acakorera mu mwana ntetse, ngiye ngeze mu murima umwana akirirwa ararira bikanka ko nkora. Hanyuma rero ngiye gukora ico gihe ngeze muri ca giteme ndiko ndonsa umwana ndumva umumarayika aje kunyibutsa. We mu mwijoro warose inzozi. Izo nzozi zavuga ko ukwiye gusenga 3 ku munsi. Icatumye uwo mufasha wanje atawongera kumfasha kuza kurima yaciye ambwira ngo abagore benshi barapfakaye kuko ico gihe ku musozi w'iwacu hari yapfuye abagabo benshi acasigara abagore bonyene. Abagore benshi barapfakaye mbega bariko barajana nande kurima nutarima birakuraba. Ubwo rero ncanza ndakora ndumwe. Wewe rero acatangira kwiyumvira ko muri ba bagore bapfakaye ba bene wabo akwiye kubacura. Kumbe wa muntu yaza kumpamagara akambwira ko nsenga 3 ku munsi yari yabonye ko ninjiye mu rugamba. Nuko rero ico gihe twari ko turahunguka tuvuye muri Kongo twarageze ahantu hitwa mu Rugombo twari kumwe n'abandi bagabo. Haraza abantu barababwira ngo mwebwe rero ko muhungutse mugaca hariya mwikoreye izi mpuzu mwatekeye mu zindi. Barabafata kandi baca babagirira nabi. Baca bagenda mu isoko yo mu Rugombo bagura imifuko batekeramwo za mpuzu. Duca twebwe ntitwamenya na kimwe ariko bobo babimenye. Duca turaza tugeze ahantu ku kiraro abajejwe umutekano baca bahagarara ruguru barabahamagara ngo mwebwe ngo ivyo mwikoreye ngo nibiki. Baca barabesha. Burya rero ikintu cyo kutavuga ukuri kirashobora kugukiza cyangwa se kikakwinjiza mu rupfu. Ubwo rero bobo baca bavuga ngo ni mponda tuvuye kugura mu Rugombo. Acara bahamagara ngo nimuze hano turabe. Ako twebwe twari twikoreye ibintu duhungukanye mu mpuzu twatekeye ntibigeze batuvugisha n'ijambo na rimwe. Baca baragenda bagezeyo baca basanga babeshe. Abo bantu twari kumwe barabagabo ntamenye igitigiri kubera ico caha cyo kubesha kandi hari mu gihe kibi. Abo bagabo ubuzima bwabo bwazimanganiye aho nitwongeye kubabona. Mugabo jewe ncandamenya ko bazize kutavuga ukuri kuko imbere ndahageze twaciye duhura n'abandi bantu bajejwe umutekano. Baca barambaza ngo mwebwe muvuye. Tuca tuvuga ati turahungutse ngo ni vyiza gukwarwa mu gihugu ciwanyu. Ubwo rero twebwe rero duca turibandaniriza turataha. Tugiye gushika hafi yo muhira umuntu umwe acitse muri abo bantu acaza tubwira ati ba bantu byarangiye. Umushinga ntahe wawe yarimwo canke ntiyararimo? Umushinga ntahe wanje twari kumwe. Wewe niwe yari yasigaye kuko urumva twebwe twari twikoreye ibintu byerekana ko duhungutse. Kandi urumva n'abajejwe umutekano ko batubajije ati muvuye hehe baravuga ati turahungutse. Baca baravuga ati guhunguka mugaruka mu gihugu ciwanyu ni vyiza. Aho rero ndagarutse kuri kwa kuntu yaciye ashaka gucura abo bapfakazi. Ndahantu ndiko ndakora ndumva mu mutima ndabuze amahoro. Ndamubona ku rugo rw'uwo mupfakazi. Nca ndagenda nsanga yinjiye mu nzu bariko baganira na wa mupfakazi. Ndahamagara wa mupfakazi. Ndamuhamagaye carantuka. Nabifise intumbero yo gutwara umufasha wanje. Nca ndizemanza ngenda ndasenga ndavuga nti Yesu we aribagiye ukuntu wamukuye muri ba bagabo bangana kwa kundi akagenda avuga ati Mana nzogukorera. Arabyibagiye. Nca ndagenda nzungurutse inzu ndagenda hirya gato nca ndakata ndagaruka. Duca duhura nuko basohotse. Nsanze basohotse ico nakoze nahise ndamugwako ndamufata ndamujana ndagenda ndiko ndamubwira nti uribagiye wa munsi turiko turahunguka jambo wavuze ati Mana unkuye ahantu nzogukorera none urabyibagiye nca ndamujana ndamushikana no mu nzu. Yesu aramfasha ntiyampindukirira ngo nkubite. Maboko yaranyitegereje ukuntu ndiko ndamujana aratwenga ariko ndamujana ndamushikana mu nzu. Duca turicara ndamubwira nti wewe uribagiye ko Imana yakuzigurije uribagiye ko Imana yakongeye iminsi. Aratwenga
ngo none wubonye nkoze iki ntoya uribagiye ntugomba wibagire niwe uribagiye. Imana iramfasha haciye hagera igihe aza kurondera abakozi b'Imana barayaga. Nuko rero mugabo kwabo bapfakazi bari mu rugo intambara zashishikara kuba nyinshi, bashishikara guhamagara abagabo bakabaraza, babagabo bakarya bakanywa, bagaca baza guhagarara haguru y'inzu bagasemerera bagahamagara wa mugabo wanje ngo turabiriye. Mugabo nanje ico gihe Yesu aca nyinjiza handi hantu ndatangira gusenga ndiko ndagenda mu nzira nagenda ndiko ndavuga wamenga ndumusazi ngenda ndiko ndahamagara Yesu nkagenda ndiko ndahamagara Yesu rabi iki gihe ngezemwo ntabara Yesu tabara urugo rwacu nkagenda ndiko ndahamagara nyene. Harageze igihe rero Yesu atabara naho byaciye kure kuri babapfakazi akababuranya kuko harimo umwe yabyariye mu rugo, ariko naguma ndamwereka ukuntu dukwiye kubigenza. Hanyuma rero harageze igihe Imana intabara arahamagarwa aba umukozi w'Imana. Yesu rero umenga ngo aranyakiriye umusaraba, yarakoze kukwakirira umusaraba. Wewe urumva warasenze Imana muri ico gihe vyari bikomeye. Wewe ubona umuntu ari mu ntambara amasengesho burya arahindura ibintu. Amasengesho arahindura ibintu. Iyo yasenze ufise umutima utunganye Imana irakumva. Kandi imaze kukumva ntikureka wenyene, oya iragutabara iragufasha no mw'ivyo bibazo vyawe. Ubwo rero urumva ko Imana yanyakiriye umusaraba. Muri ico gikorwa rero akirimwo Satani ntiyamuretse, yaramuhize bikomeye, iciye muhiga bikomeye. Ku rugo hariho ibintu byinshi by'ibitoke, akabaho ibintu mu ndimiro byinshi, imyumbati n'ibindi byinshi. Satani acaraza arabikubita byose birazimangana. Habaye iki? Sinamenye ukuntu byagenze. Hateye icyago muri bya bitoke biragwara bikaguma bigwara byirengamwo bigwa. Twarimo ibiharage hacaratera ingwara yo gutukura bimeze bigaca bitukura. Hacatera ingwara yitwa muzayike mu myumbati. Hacarabaho inzara rero. Nawe yamaze gusengerwa ari mu gikorwa acatangira gukorana intege nke. Aha hantu ngeze rero ngomba ndahavugire ibikorwa abakozi b'Imana bahamagawe batoranijwe ko badakwiye guhanga amaso ibintu byo mw'isi. Imana yiyumviriye ku muntu ikiyumvira ati naka uyu nabe umukozi wanje, niyiyumvire ko ahamagawe n'Imana. Ikintu cyose azokena ko azokibaza Imana. Ntazoje mu murima ngo asange hari ibintu byadabanganye ngo avuge ngo ndagowe. Abakozi b'Imana bahamagawe ikintu ca mbere nibagire ukwizera. Ica kabiri basenge. Bace basenga bizeye. Ndazi ko hari abakozi b'Imana benshi bari mu ntambara. Kandi abakozi b'Imana benshi bariko baragwa bivuye kuri izi ntambara z'ubukene. Ubwo rero yaciye aza mu rugo kaza kazunguruka karaba ibintu byapfuye, karaba ukuntu wa mutungo mu rugo wagabanutse. Yasengewe mu nzu hariho ibintu byinshi, karaba mu nzu ukuntu nta bintu bihari. Kamenga yohagarika igikorwa akaza gusubira gusanasana urugo rwiwe. Atashe nkamubwira nti yewe reka guhanga amaso ibi bintu byo mw'isi, hanga amaso Imana yaguhamagaye. Ikindi kintu nagiye ndamubwira ati kandi ngomba ndagufasha. Ndazi ko twahora tubayeho dufise amafaranga dufise n'ibyo turya. Mwene data nshuti yanje uze wirinde. Nihagire umunsi n'umwe uzokwiyumvira ati mu rugo umupfasoni wanje araye inzara ngo ukore ku kigira 10. Uze wirinde, ntuze wigere ukora ku kigira 10 ngugiye gusuma ibintu utahana mu rugo. Uzureke turara inzara, tuzorara inzara Yesu abizi. Uzureke tugende gusa, tuzogenda gusa Yesu abizi. Atagasembwa katuriko. Ubwo rero wewe izo mfashanyo namuha yarazakira. Igituma navuze ko abakozi b'Imana bakwiye kugira ukwizera muri we zikamaramwo umwanya muto. Namugira inama yo gusenga, we agasenga, yahera mu gatondo asenga, yagera ku mugoroba ngo birazi agacajya. Kwizera kurahetse. Ico gihe nakibamwo ndiko ndagwana niyo ntambara. Aratinda arambwira ati burya rero jewe ibikorwa ngira ndabihagarika.
ndamubwira ntuko bihagarika kose ntubihagarika uvuga ko uje kurondera yewe ko Imana yarinze kwiyumvirako ikaguhamagara kugira ngo uyikorere ntuhava uhagarika ibikorwa ahubwo dusenge. Harageze igihe ambwira ngo aho wasengeye ko ntavyo mbona, gira ukwizera bizoza. Ubwo rero urumva ko hageze igihe araruha atangira kugenda nabi. Nanje ndabibona ko umukozi w'Imana yataye urutonde, ndabibona ncantangira guterereza amasengesho. Terereza amasengesho nimufashe gusenga, nabona ko byanse biranse. Burya hageze igihe ambwira ati jewe singuma mpapirira ko nkorera ubusa ngo ndiko nkorera ijuru, birananiye. Nahagaritse igikorwa. Ico gihe ntiwihebuye? Narihebuye ndarira amarira menshi, nararize amarira menshi ntokubwira, kuko niyumvira ibintu bigiye gukurikira inyuma y'uko guta ibikorwa, niyumvira ibintu bigiye gukurikira inyuma y'uko kureka gukorera Imana. Ndavuga nti nta kundi ko bishitse. Mugabo ico gihe Yesu acarandemesha, ambwira ko nkwiye kwihangana, Yesu azonzigama. Mbega y'amasengesho ya gatatu ku munsi wari uri kurayakurikiza? Ajya amasengesho nari ndayafise, sinari nayahagaritse. Oya, narayabandanije. Hanini no mu guta ibikorwa yavuga ati none wa mugore we, je ko nagiye gukorera Imana nawe ukaba ufise iminsi myinshi yo gusenga, ntubona ko inzara yaciye yinjira mu rugo kubera ufise iminsi myinshi yo gusenga? Nkamubwira nti yewe burya ntibyazananyaho. Iminsi myinshi yo gusenga siyo yatumye mu rugo haba ubukene, ahubwo Satani yadusabye. Ko yadusabye rero twihangane kandi dusenge. Ariko w'ibintu byo kwihangana no gusenga bica biramugora, acara bivamo. Jewe rero nca ndabandanya. Ariko wumve ko amaze guheba gukorera Imana, burya gusenga rero byaciye bingora aho nsengera, kuko we yaciye aja gusenga mu ishengero byasengera i Murambi. Amaze y'igihe gito, burya rero umupfaso nukuza tujane iyo nsengera. Natanguye intambara rero, urugamba rushushe atari rwa rundi nahoranye ruratanguye. Mugabo rero hari ikintu Yesu yari yarakoze muri ya masengesho nasenga. Nabwiye Yesu nti Yesu rero burya aba bapfakazi bari ngaha muri uru rugo, igihe bapfakara warabona, kandi na n'ubu urabona. Wewe ufise abantu benshi b'abagabo, rondera abagabo batwara abapfakazi. Yesu yari yarakoze igitangaza muri rwa rugo. Aho rero urumva ko Imana yaciye urubanza, babapfakazi baronse abagabo. Aho rero ngomba ntangire kugwana intambara yacewe jenyene y'amadini. Canja mu ntambara y'amadini. Akanteguza ati uno munsi rero abashitsi baraza gutembera, uraza gutunganya ibi, utunganya ibi, turaronka abashitsi. Naca nakira bya bintu nkabitunganya, naca nabishira ku meza, kubera ko namenya ko arabaje kunyigisha. Naca ngenda. Bo baje babisanze ku meza, yarabafungurira, bagafungura bakandindira, bakambura, bakagenda. Arabigira inshuro zishika nka zitatu. Abona ko nanse ko tuyaga nabo bantu. Byashengero yahavuye arireka, acaja mu rindi shengero, acaja mu baporo. Mu baporo agiyeyo yasenze iminsi mikeya, acaravayo, aca asubira iyo twahoze. Papa na mama n'abandi bose n'abo tuvukana niyo basengera. Baciye bampagurukira rero, atubu rero tugomba turabe, garuka babakirane n'umugabo wawe nawe bamwakiriye. Iyo ntambara ndayijamwo. Yesu ngumba ntabaza, Yesu ntabara, ndabijamwo, kuko intambara ico gihe nari mfise ntibyanashaka ko nsenga bona. Ico gihe nasenga burindwi nama mfise amasengesho y'umunsi umwe n'inusu. Kandi ayo masengesho nayasenga nkora, kandi ayo masengesho nayasenga nteka. Ikibazo cyahabaye gikomeye, hariho abantu benshi muri iki gihe biza bitugora gusenga, bikabagora gusenga, bitwaje ngo ibisino bikora ndi mu masengesho. Ico gihe jewe n'umufasha wanje nta kintu yigeze akena,
ngo nuko nasenze amasengesho, kuko si kenshi yakunda kumenya ko mvize amasengesho, kuko honyene urazi ko umuntu afise amasengesho yururuka ku gitanda agasasa hasi. Je mfise amasengesho narara ku gitanda, kandi agize ibyo akenera ntiyabibura, kuko nasenga amasengesho nayanyigije. Yarasuma kuko nakunda gufata amasengesho, nayakunda kuyafata ku wa gatanu. Kuri uwo munsi wa gatanu naho yarafise ahantu aza kurema isoko, akaza yasumye, gasuma inyama akazizana nkotsa inyama uri mu masengesho, guteka inyama uri mu masengesho. Ahantu Yesu yagiye arantabarira akaza aramfuka, narashobora kuzana imfungurwa nkashira ku meza, wewe akibaza ko turiko turafashanya gufungura, kuko narasenga Yesu nkamubwira nti Yesu uje kumfuka ntiyigera amenya ikintu na kimwe. Nkaca nterura umwana w'umucuko, gakora ku isahani nanje nkakora ku isahani, uwo mwana nkamwankira ko uwo munsi yigaburira. Nkaca nza ndabega ari ubugari mbega ndamutamika, wewe akabona ko turiko turafashanya twese gufungura. Ibyo bikarengana, nkabona ico gihe kirarenganye, nkabona kirarenganye. Ayo masengesho ndayabamwo haratinze haragera igihe ava muri iryo shengero aja mu ishengero, bamuha inyigisho ko bobo baronse umuntu bagomba gusengera abo mu pasiteri. Ntushobora kugusengera madame wawe tutari kumwe, madame wawe naze usenga tubakirire hamwe. Nuko rero wewe akavuga ati umunsi kw'isabato ntimuteka mu nzu yanje, tukihangana ntiduteke, cyangwa se yanagiye tugateka tukabinyegeza, kuko twebwe kurya ibintu bidashushe ntibyatworohera. Nuko rero haratinze haragera rero igihe ambuza kuza gukora ibikorwa ku munsi wa gatandatu, agataha azananye n'abo bantu baje kumpa inyigisho, nkazikwepa kuko sinigera nemera guhangana nabo. Nuko rero arabigumamwo. Hanyuma rero haragera igihe inyigisho zo kungwanya zikomera. Twari dufise amasengesho burindwi ku ishuri. Acaragenda mu isoko aragura ibintu byo kugara urugi. Nanje rero mpwemu yera abayamburiye. Ndabyuka kare ndatunganya ibifungurwa. Ndabimushirira ku meza. Aho ngomba nje mu masengesho. Acarambaza ngo kubera icyo utariye. Noya jewe sinjya, none se dufise amasengesho. Arahora. Aca abona ndagiye mu cumba ndambaye, ndagiye. Acaramamagara ngo garuka hano. Gugenda ubwire abantu mugiye gufashanya gusenga. Ngo munsengere uza kugaruka usanga napfuye. Ngo kuko niwagaruka usanga ntapfuye. Ngumva ko bizowe bayibindi bintu. Cenca ndagenda ngezeyo canababwira uko bigenze, kubera ko twasenga tugasohoka 11. Jewe nawe nca ndasenga hageze saa 9, nca ndabasezera ndabwira ati jewe rero ntashe hakiri kare kugira ngo nze kuraba uko biri bugende mu rugo. Ndataha ngeze mu rugo nsanga nawe yafashe ibikare aratera ku nzugi zose, baja mu nzara yugarana. Jewe rero nca ndagenda mu gikoni nsanga abana batonoye ibiharage n'isafuriya yo guteka n'iyiri n'amazi ariyo. Nca ndacana mu ziko bashira bya biharage ku ziko, nari mfise ndayimvuka. Nsanga abana nta numwe ahari. Nca ndumva aravyutse aravuye hajyanye araja aruguruye. Nca ndavuga ati siniruka. Acaraza asanga mu gikoni ngo awaje kugirana. Nkaja mbona nimwe namwishuye. Wewe yaciye afata bya bintu biri ku ziko aca bimena mu ziko, ifurufumbi kirambenga. Nca ndasohoka. Ariko ntiwahiye? Oya sinahiye. Nca ndasohoka ndaduga haruguru gato magararaho. Aranyitegereza aranzunguruka, namba yaritegereje tubwo ndamukubita, ariko sinibaza ko ari we, ni Yesu. Ni Yesu. Ubwo rero wewe inginga barazifashe. Ico gihe abana uwo munsi ntibariye. Ico gihe naraye hanze, bukera carazinduka aragenda sigarugaye. Nubundi nirigwa inyuma y'urugi, gusa Imana yari yakoze ikintu ikorera mu mwana wanje w'umuhungu, aramwibura urufunguzo rumwe. Agiye tugaca twugurura tukarondera ibintu duteka, tugaca tujya tukongera tukugana inzu yiwe. Kandi nawe twayimushirira ku meza yazaga ahita bijya. Ubwo rero uwo munsi hari ku munsi wa 2, ku wa 3, ku wa 4, ku wa 5, ku wa 6. Murara hanze? Ndara hanze. Urumva bwarira nkaca ngerageza uburyo bwose bushoboka, nkaza mu gikoni nkajyama. Nuko uwo munsi rero carahira abana ngo nta kintu na kimwe uyu munsi ntimuteka, nta kintu na kimwe gikorerwa muri uru rugo.
mbonye birenze nca ndagenda kwa mwarimu ndamubaza, none mwarimu ihinga ryose riraheze, ubona nokora iki, bigende gute? Mwarimu arambwira ati ibyo bintu jewe birandenze. Yaba kwari ukukwirukana gusa akaba atirukanye n'abana, none ko abana bankiye ko bateka, wumva aba bana baca babaho gute? Rero jewe ndakurekuye, genda kwa segiteri mubwira uko byagenze. Tugenda ndagenda kwa segiteri, nagomba mvuge ku bantu bariko batwara abantu bari ku ntwaro, ntibaze bahagarare mu ruhande rutariko ngo bace imanza zitarizo, kuko naho abatari umukristo na buriya butegetsi abafise n'Imana iba yabumuhaye. Yego cyane. Segiteri yaraje azanana nabo bafashanya gutwara, yumvirije yaciye avugira ijambo, ibi bintu byawe mushinga ntayo biranteye ubwoba, ntabwo nshobora kubuza umufasha wawe gusenga, na jewe ndiho kubw'abasenga. Wewe umwagirije ko asenga iminsi yose, nabavuze ko abana ari wabaronderera akabagaburira akabambika, none wewe umwagiriza iki gituma muri ko murashwana umwagiriza gusenga? Jewe rero sinje kubuza umufasha wawe gusenga, jewe urwo rubanza rwanyu nanje rurananiye. Reka umufasha wawe aje mu nzu mubandanye musenga Imana. Bati reka umufasha wawe aje gusenga, ati kuko na jewe mbeshejweho n'Imana. Iyo Mana ibesheho abantu niyo nawe mugenzi nagomba ndagutumirire kwakira mu bugingo bwawe, ubicishije mu kwihana ibyaha byawe. Wemeye gufata iyo ngingo nofatanya nawe gusenga. Mwami wacu Yesu, ndakweretse umuntu wawe yicishije bugufi, yumva yifuza kukwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Numwemerere umushire mu gitigiri cyabo kuraganwa nawe ubugingo budashira. Ubu nawe yatanguye umuhe gushishikara, kuko twumvise yuko kuva mu Mana bizana amagorwa. Ndabisabye mu izina ryawe ryera, amen. Ngoma y'umwami Dariyo ni Daniyeli yateregwa mu kobo gw'intare, mani muzigama mu buryo bw'inkomezi, bituma abantu benshi bizigira Imana rurema. Ngoma y'umwami Dariyo ni Daniyeli yateregwa mu kobo gw'intare, mani muzigama mu buryo bw'inkomezi, bituma abantu benshi bizigira Imana rurema. Shimwa Mana we ukora ibitangaza, abakwizigiye ntibazakogwa n'isoni. Uri umwizigirwa nyakuri Imana rurema, ibyo wasezeranye utegerezwa kubishiza. Shimwa Mana we ukora ibitangaza, abakwizigiye ntibazakogwa n'isoni. Uri umwizigirwa nyakuri Imana rurema, ibyo wasezeranye utegerezwa kubishiza. Ikiganiro cyacu kuno mugoroba tuyigarukirije ngaha. Ukaba nawe ugomba kutubaza cye kutwunganira, utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke uturunyikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa nomero 79 canke 69 Izo telefone ushobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi. Wodusanga aho dukorera kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hafi y'ishengero Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité mu Irohero ya mbere. Tukaba tuguhaye kaze, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Icyo cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu, mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba nawe ugomba gushinga intahe ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka posta 1140 Bujumbura, cyangwa udutera akamo kuri 24 26 57.